Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro neza bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru, sangwa ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 13 Gitugutu, akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Nyene cubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura, yarashikirije umuryango wa Paroisse Karinzi, patiri mukuru wa Paroisse Patiri Clovis Nduwimana ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Gitugutu. Abasaserdoti bo muri Diocese nkuru ya Bujumbura bari mu mwiherero wo kwitegurira umwaka w'ubutumwa kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 13 Gitugutu mu kigo ca Foyer de Charité y'i Bujumbura. Aya n'ayandi ni mu kanya, utwade kaze nije ndi kuri mikro. Dasubiye kuba ikaze duhera no makuru mu makuru y'abaseserdoti ngo kuba patiri mukuru nukwakira ubutumwa bufise aho butangurira naho buherera, kandi kuba patiri mukuru ubwirizwa kuba mu bumwe nabo musangiye ubutumwa hamwe n'abakristu ashinzwe. Bikaba vyashikirijwe na nyene cubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura, mu nkuka y'imisa yahereje ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Gitugutu mi Paroisse Karinzi, aho yari karabashikiriza patiri mukuru mushasha Patiri Clovis Nduwimana. Idonido na Jean-Claude Nibitanga. W'Imana igerekerezo rya 13 kwezi kw'icumi no muri Paroisse Karinzi, nyene cubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yashikiriza patiri mukuru mushasha wa Paroisse Karinzi Clovis Nduwimana. Musiguro yiwe, nyene cubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yamenyesheje umuryango w'abakristu kw'Imana kuva kera yamye yitorera intumwa icako mu gukiza indwara no kuyobora igihugu cayo. Yibukije abasaserdoti ko ari bitarugwa hagati y'Imana n'abantu. Yabasavye kandi kuba akarorero keza mu bashinzwe bicishije bugufi. Kuba patiri mukuru nukwakira ubutumwa bufise aho butangurira naho buherera. Patiri mukuru abwirizwa kugiriranira ubumwe n'umusaserdoti babana ndetse n'abakristu bose atanumwe kumiriye. Ivyo biheze, nyakubaha umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yarasavye patiri mukuru wa Paroisse Karinzi Clovis Nduwimana usubiramwo indagano ziwe z'ubusaserdoti. Umwepiskopi yaciye anamushikiriza imfunguruzo z'ingoro y'Imana. Mw'ijambo ryiwe, patiri mukuru Clovis Nduwimana yarashimiye cyane umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura hamwe n'abakristu bitavye ibirori by'uwo munsi. Yemeye icese ko azorangura ubutumwa yashinzwe, abakristu nabo bakamushigikiza igisabisho. Yasozereye asaba umwepiskopi gushigikira Paroisse Karinzi mu mugambi wo kubaka uburaro bw'abasaserdoti. Gusozere tubamenyesha ko nyene icubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yemereye Paroisse Karinzi ko igiye kuronka abihebeye Imana bababikira. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, icegera ciwe Musenyeri Anatole Ruberinyange, umushinga amateka yatowe mu ntara ya Bujumbura. Zeno ndaruvukanye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bujumbura jejwe imibano n'iterambere Aderayida Hatangayo, abasitanteri ba komine Mutambu na Kanyosha, abakristu bavuye ku mashure Tabariro no mu maparuwasi atandukanye hamwe n'abasaserdoti baje bava mu yandi maparuwasi. Ku bwa Sedicom Karinzi, Jean-Claude Nibitanga. Arakoze Jean-Claude Nibitanga. Abasaserdoti bo muri Diocese nkuru ya Bujumbura bari mu mwiherero bategurira umwaka w'ubutumwa kugira binagure bongere bakomere muri iryo banga kuva ku genekerezo ry'indwi gushika ku genekerezo rya 11 Gitugutu mu kigo ca Foyer de Charité y'i Bujumbura. Uwo mwiherero ukaba wari urongowe na Patiri George Kozic ku civugo ngo umusaserdoti yahindutse. Akaba atumirira abasaserdoti kwisunga ukwemera k'umutumwa Petero. Mumenya ko umugwi wa kabiri watanguye umwiherero kuva ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Gitugutu. Ni nkuru twashikirijwe na Patiri Dieudonné Niyibizi, umuyobozi w'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru.
Amakuru yerekeye kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Paruwasi Muvyeyi w'Ikigongo ya Kanyosha yarateguye indwi yo kumenyesha inkuru nziza biciye mu nyigisho nkomeza kwemera kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 19 Gitugutu. Patiri mukuru wa Paruwase Patiri Toma Mugirente arashikiriza icatumye bategura iyo ndwi yo kumenyesha inkuru nziza, agatera kamo abakristu kuyitabirira. Ari kuri mikro na Gonzalve Ntashimikiro. Kwezi kw'icumi kwahariwe kumenyesha inkuru nziza, kandi ubutumwa bukuru muri Eklezia dufise ni kumenyesha inkuru nziza, nkuko Paulo Mweranda yavyivugiye ati noba ndaguhiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Inkuru nziza nayo nta wundi menyesha atari Yesu Kristo, umwana w'Imana yigize umuntu akaza hano kw'isi akatumenyesha data, ariko kandi akatwereka inzira y'ubukiriro, inzira izodushikana mu ijuru, ndetse akatwitangira akaducungura kugira ngo dukiri ibicumuro dukwegerwamo na shetani. Ivyo bikorwa vyo kumenyesha inkuru nziza vy'inyigisho bikazomara indwi yose hano kuri Paruwasi Kanyosha, tukazoshikana ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Nwamenyesha ko ivyo bikorwa biriko birarangurwa no mu yandi maparuwasi, kandi hose icivugo ni iki: ni mwitorere uwo muzokorera. Iryo jambo rikaba riva mu gitabo canditswe na Yozuwe mu kigabane ca 24 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 28. Ico nico civugo kidukoranije turondera kumenya neza uwo dukorera. None rero abasigaye muhira twobasaba nabo nyene ko boza muri izi nyigisho bakamenya neza uwabaremye, bakamenya Imana yacu yaturemye, bakamenya bataza gukorera soko ry'ivyiza vyose. Natwebwe n'abamaze kuza muri izi nyigisho bashike bamenyesha iyo nkuru nziza, babwira abandi basigaye. Mwumvise ko iminsi ishika kuri 5 tuzorangiza ku gatandatu, hacariho iminsi abataje uno munsi kuvejo baze bakurikirane izo nyigisho zo kumenyekanisha Imana yacu. Izo nyigisho zikaba zitangura igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Tukiri mu makuru yo kumenyesha inkuru nziza nyene, ngo ubuhinga bwa none buriko buraza burafasha mu kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo, mu kubwira abandi ico yategereye, icamushitse ku mutima na kare ngo wabatijwe wese n'umutumwa. Bikaba vyashikirijwe na Patiri Dieudonné Niyibizi, umuyobozi w'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru, ari kuri mikro na Jean Noel Manirakiza, mumenyesha amakuru w'ikinyamakuru Iwacu. Uwabatijwe wese n'umutumwa, no kuvuga ararungikanywe ijambo yaronse aje kurishikiriza uwundi. Ni jambo rigenda rirandagata rero, uraryakira ubwa mbere nawe ukaritegera ukarigira gwawe, ukagenda ukarishikiriza uwundi buke buke kugeza ku muntu wa nyuma. Niko inkuru nziza iturungika ivuga. Ubuhinga bwa none buriko buraza, ahubwo buje kudufasha kugira ngo umwe wese abwira abandi akoresheje iyi telefone, akoresheje ubuhinga burimwe bwo gutantana amakuru, abwira uwundi canke abandi bari mu migwi ico yategereye, icamushitse ku mutima no gusabikanya. Mbere winjiye muri Eklezia nyezina ukaraba ingene ubutumwa buringanijwe, hariho imigwi myinshi y'abakristo mito mito na minini minini, barasumija mu ry'Imana bakarihanahana bakarisabikanya. Niko muri Eklezia bimeze. Murumva rero yuko atari bishahasha, ahubwo tugomba bikomere birushirizeho, vyisununure, tumve ko twese dutegerezwa gutanga ico twaronse, kumenyesha abandi Yesu Kristo twamenye atakidutangira, kudukoresheje ubuhinga bwa none. Amakuru yacu arabandanya. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Gitugutu, Paruwasi Buziracanda yariramukanya akanyamuneza ko kwigina umuvunyi wa paruwase yabo Papa Yohani wa 23 Mweranda. Ibirori bikaba vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Marcos Niyonzima ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwasi Patiri Toma Niragira. Ni inkuru ya Donatien Munezero. Inkuka y'imisa y'uwo munsi mukuru yatanguye isaha 5 zo mu gatondo, irongowe na Patiri Marcos Niyonzima asanzwe ari umunyabigega wa paruwase, akaba kandi ari umwibutsamana ubutumwa bw'imihari n'imirwi muri paruwase, ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwase Buziracanda Toma Niragira. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yaramenyesheje ishengero ry'Imana ryaraho ko umukristo wese yama ari kumwe n'Imana, ha mu mahoro canke mu makuba, mu bukene canke mu mahigwe. Imana irabana natwe igihe
duseserejwe ku mutima canke ku mubiri. Imana nibana natwe igihe byose bigenda neza. Si nico cohimbara, ariko Imana ni Imana y'ibihe byose kuri twebwe. Twaba turi mu makuba, twaba turi mu mahoro, twaba turi mu byiza, twaba turi mu bukene, twaba tumerewe neza, twaba tumerewe nabi ku mutima canke ku mubiri, Imana niduheba igumana natwe. Imbere yuko inkuka y'imisa irangira, patiri yarongoye igisabisho c'inkuka y'imisa kw'izina rya patiri mukuru no kw'izina ryiwe nyene. Yarakengurukiye abakristu baraho, yongera ashimira abakristu bari muri fraternité yitiriwe Abirana Petero na Paulo y'Ubujumbura ku minsi 3 bari bamaranye n'abakristu ba Paruwase Buziracanda, babashikiriza inkuru nziza y'Imana mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru w'umuvunyi wa Paruwase bari baramutse bahimbaza. Inkuka y'imisa irangiye, abakristu baciye bahurira hamwe basangira amasaka nayo mu kwipfurizanya umunsi mukuru mwiza. Tamenyeshe ko umwiranda Papa Yohani wa 23 tumwibuka igenekerezo rya 11 Gitugutu buri mwaka. Paruwasi ikaba yashimye ko bohimbaza umunsi mukuru wo kumwibuka ko Imana w'igenekerezo rya 13 Gitugutu. Papa Yohani wa 23 mwiranda mu buzima bwiwe yaranzwe n'urukundo, akanyamuneza no kugira amahoro. Akaba yavutse igenekerezo rya 25 Munyonyo 1881, aca yitabira umuremyi igenekerezo rya 3 Ruheshi 1963. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe abakristo ba Paruwasi Buziracanda bamaze iminsi 3 banagurwa ku bw'umutima mu kuronswa inyigisho z'ijambo ry'Imana no guhabwa amasakramento, na cane cane isakramento ry'ikigongwe. Ko bwa Sedikome Paruwasi Buziracanda, Donatien Munezero. Arakoze Donatien Munezero. Ku kirimba ca Bikira Maria kiri ku musozi wa Sioni Gikungu harahimbajwe sabukuru y'imyaka 102 iheza umuvyeyi Bikira Maria abonekeye abana i Fatima mu gihugu ca Portugal ku munsi w'Imana genekerezo rya 13 Gitugutu. Ibirori vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Yeremiya Bukene ajije ubutumwa bw'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura. Muri iyo nkuka y'imisa abasaserdoti, abihebeye Imana n'abakristu barishikanye ku mushaho tatiwe wa Bikira Maria. Ikivugo c'ivyo birori cagira kiti: turi kumwe na Bikira Maria umugabekazi w'i Rozari yikwijira ubutore n'ubutwari kwihatira inzira y'ubweranda. Mumenya ko ivyo birori vyazitabwe n'abari mu muhari wa Maria hamwe n'abakristu batari bake, harimwo abasirikare n'abapolisi. Inkuru twashikirijwe na Patiri Olivier Ndayisaba. Dusozera no makuru w'Imana igenekezo rya 13 Gitugutu mu mugwa wo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi ufise ubutumwa bwo guteramisha abana mu dukorwa tubakundisha Imana. Haratunganijwe ihwaniro ry'abana mu bikorwa byatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye mu gasengero ko kuri Paruwase. Ubutumwa bw'uwo munsi bukaba bwari bwo gutegura abo bana guhimbaza umunsi mukuru kumenyekana k'umukama Epifania mu gihe ca Noel yimirije. Inyuma y'iyo nkuka y'imisa hakaba haciye hatangwa inyigisho zerekeye ubutumwa bwa Papa ku mikangara y'Imana buhamagarira abana kumenyesha inkuru nziza abandi bana. Inyuma y'izo nyigisho abo bana baciye bigishwa ibikorwa bibafasha gukura mu butumwa bwabo bwo kuninaza Imana biciye mu kwiga kuririmba, gutambira Imana no mu kwiyerekera Imana. Ni inkuru twashikirijwe na Anita Niyibituronsa wo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Akaba ari ngaha nsozera no makuru yacu, nkashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikirana. Utwade kaze niwe mwari kumwe kuri mikro, mukama bahezagire.